naka karirimbo twaririmbira umuvyeyi yumva gashika ku muvyeyi ku mutima w'umuvyeyi ya imbere naho gushaka katwumva bana umukenyezi no mwiziki kwa nikiremesha umuryango yo niyo mu rugo yo niyo muhira katwumva iyo umukenyezi yibongenze biranse mufashe muri commentaire inshuti yacu bakeye Ndike kirabuze indirimbo kindirimbira y'umuvyeyi ndayibuze no kwikima utubwiye muri commentaire indirimbo ririmbira umuvyeyi niyi ako ngoma ndakwigisha karirimbo umugoza umwana aha niyo ngoma ndamwigisha niyo umwana urayizi wewe reka turirimbe rero ngo hora yaradufise cyo kuririmba umwana ari ngimba umwana wanje naye kararira adakwisavye bashatse turakwigisha karirimbo uzozura muririmba ndakazi ntayoze ukitangura gute utangure twumva Choma tugama aho twagurutse no kama nkayisega ibibondo batangwa nkayisega ibibondo no kama nkayisenga nkayisaba Nossa senhora vuzo mama mudufashe muri commentaire batwandikire lyrics iyo ndirimbo yego rero hamareka takwanza manze ngende kuvugisha bajya ba Beri gatonya ndaje yuko kuntoya muri best influencer award muri irebe best influencer award murugurura ijya site ya irebe kacumanuka ku mazina dizini ku nimero 19 Vanilla Vine kacitora kacumanuka country ukandika email kandika email yawe hama country n'igihugu ya hama ukaca ugira na vote haro abambaje cyari ngo ntabone igihugu cyabo bari muri Dubai ni Emirat Arabie cumugira ico nyine cy'umuntu bacha bahaka message kavuga ngo mwakoze gutora umu best influencer wiyumva gute kubuye ko umu best influencer mba numva nyene Imana ishimwe nagira wuriwe n'ubundi nari namuri ariko mu mahiganwa nyene kuba nyene bigaragaye naho safi sana mushinga wiyumva gute umudamu wawe agiye kuba umu best influencer mu gihugu cyacu cy'u Burundi wiyumva gute yarasanzwe ari yiwe yarasanzwe ari yo agowe nave oyo aha niho habye ino afite yarasanzwe ari yiwe mu bisanzwe hari ikintu buri nawe ukizi ariko abandi baba bataragishingira intara ufate nk'ubu fikara bizi kari umugabo natamugora afite urabyumva rero hasigaye yuko abantu gusa babitahura ati fiko ari umuntu nyene ameze araho ariko n'umuntu w'umugabo rero Vanilla Vine yari mu influenceuse musanzwe umaze kuraba umuntu yubatse w'umustar nka Vanilla Vine akubaka akagira mariage ibyo byose mwabonye yagize nta wundi muntu wo muri industry ashobora kubigira kubera biragoye simbizi yarakoze urubanza guhiza n'umugore n'umugabo n'abagabo hoho ni benshi bamaze kwigira ndiko mvuga umugore ariko bari muri rya kategori y'aba influencer uyu umustar wari wese umudamu yari asanzwe ari umudamu swat waruhora uri umustar w'umudamu ukagira mariage cubiva mu by'ubustar babona ngira ngo nuko yanonse umugabo nawe abirimo n'abaronka babirimo bakabiri wacha bari nguru bihebye kwera batabazi ibyo bashaka oya noneho imyaka mazemo antu ko bacha batabarirukana rero ngo kimuvye imyaka hafi 6 tumaze mu iyi mihanda iyi mihanda iranyerera yo kubamwe ivyihebe rero gutere nandi ndiciyebe gutere umba ikonto bando mu best influence mu influence mama lao imyaka 6 yimaze muri ibi bintu camenya yuko nawe uri icihebe akora kwimara gusa ushobora kwimara yutabirimo ariko kubimaramo ubirimo ubirongoye umva aho abantu benshi batavyemera ariko Abere niwe yamabibabwira Abere nje gituma jene muhaye izina ry'umwana wanje niya b'umuhungu kubera Abere ari mu bantu babona ukuri mu bisanzwe nk'ibi byo tuvuge mu karere ka filme haraci hatarabona ukundi mudamu amusumvye urumva none muvuge urumva
abaza bose baraza barashima bafite umwete tukavuga ati wow tugomba turonke basi undi muntu yokonkira Fanny Lavine ariko ingene bihera ntitubimenya aca baroga aya n'abaroga ofete ibyo bintu bisaba umwete mwinshi twanye turi abantu b'abagabo turaruha mu bazi abere turaruha hamwe tuvuga ati biragoye turahebye rero umuntu w'umugore ugerageje gupambana gushika kuri level wumva yuko bigumamwe ubu rumo influences ateye ubwoba rero wanashima tugire ko dutere intege n'abandi turakeneye abandi bakinyi ba filme b'abadamu ubone yuko bafise umwete bafise ingoga bagumemwo kubera si imisi yose ibintu bigenda neza benshi bakangwa nuko kumbure haje abantu babavuga nabi bagaca baheba canke haje abantu baescroka urabona abadamu baescroka n'abahungu bameze nkuko kwiwawe bakabahenda bakabahenda ibintu hama ntabimukorere agaca yumva yuko amuhenze biraheze ariko igihe aguhenze nyuma yaho ubuzima burabandanya bafiko baragoye gose oya wewe urumva rero ni kubandanya ibintu vyokwanga ukabandanya ugakazana ntuhagarike kubera uhagaritse tuba tuko nyine turahomba ngira ko nshimira Fanny Lavine naho umugore wanje n'ukuri afise umwete kubera ko no kwihangana shiri n'umusi ndaza kuguha kandi burya akantu umuza kumuno musi kuba winje mabanga y'urya nanatanga bizu nanatanga bizu gusa n'umuntu yari ibindi ndamuha utabona rero nza mu ibintu byose ubona byari byo ndamuha ubona kwera umugenzi ariko umva ndababwiza ukuri turakeneye industry imizi nk'izo muri Nigeria haba hariho abakinyi ba filme nka 8-10 ubona igikutiro bana bugira ibiki turarushe ko matumva Fanny Lavine wenyene nabandi nibaye turabirambiwe nabandi nibaze oya ntihaza abandi kugira mube tuja tugira kumuraho amwezi imini ko unstoppable bakurindire gusa bandindire gusa wibarukaho murago utakuryamye kwita nyuma yo kwibarukaho bayenda bababwiye abatarakora nayo barakora utarongera ko akanya nyene muri bibi nyuma yo kwibaruka utashanga umviriza nabikubwiye jewe muri filme ndundi jewe mu bisanzwe sinkunda gufana Barcelona muri filme ndunde naho fana Abel Nduwayo mu bagabo mu bagore mfana Fanny Lavine apana kubera ko ari umugore wanje oya kubera ari umukozi umva nakubwire n'impamvu fana Abel Nduwayo ntaco nafise ubuhanza akiri muto ntaco urazi ko Abel myaka 40 afise haru hanze ubona mu ntabwo n'ubuhanzi yabuze urare gutishije oya nibisanzwe oya ubwo n'ubuhanzi rero gumvye ko imishatsi imeze gutyo musanzwe ya bene nyina w'umuntu yesi n'imishatsi yego ubuhanza igara amafaranga oya yafise nagrindi turne cyangwa ushobora no kuba wakanzwe nuko uyu munsi yamye kwimwesha wabonye kagira ngo yogosheje rwose niyogosheje Abel Nduwayo niyogosheje shirako rwose ntuvyice yogosheje rwose rwose niyogosheje nimwesheje yiyogoshesheje wewe ayogosheje niyogoshesheje kabiri niyogoshesheje yiyogoshesheje kiragoye kamera muntu yafunguye manisha mu Fiko ku bakunzi ba African TV ku bakunzi bawe nabakunzi afisi niyoge n'umuntu none ariko kweri ubu Fiko yageze kagira abakunzi reka umuntu afise abakunzi bafise n'abana nta bakunzi afise Fiko abakunzi afise n'ababere n'abafani na video je na Fiko n'abakunzi turarongo turacari bashaka tuko turabakiriya arafise kuri TikTok kuri TikTok arabafise je mfumangira umwe basi uramuzi muvuga izina aho rero nagomba muvuga izina muvuga izina yo mukunzi wawe inde mvugi inde ntabwo twamwivugira umukunzi wawe uzi wanje umwe nzi ni
Yesu Kristo. Sifa kwa Mungu. Umusore byananiye ushima ko byananiye. Agomba avuga Yesu. Bamaje umukunzi wiwe. Yesu turazi ko umukunzi wacu twe Yesu. Bacuvuga ngo Yesu. Wiwe ni Yesu. Ibanze byose ngo Yesu. Twabuze umukunzi pe. Umukunzi wanje niyo wese ariko araba ino cyano. Umukunzi wanje niyo wese yagize subscribe kino cyano. Yego. Sheri gumba kwanira kuri kamera. Tite twandika Tiffany yagwaniye mu kiganiro. muri ariko mfite umugore mwiza. umviriza rero N'ururabo bwiza bw'umugore. Umviriza rero. Sheri banze nume barabengene isura yawe imeze utakuze kuravuga. Umwenyura gusa. Mwenyura gusa reka kwinonera. Igiye maze ndabanezereza nabo munezereza igenoti ndayikeneye atari uko je ne dis rien. Je ne dis rien. Akino kerekana kuri umu influencer. Ona ko niho kazotuma bagutura. Aba ndabashimiye kandi abansengera mu banda y'umusengera ya byose bimeze neza Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane. Jewe mfite amashimwe numva amashimwe numva indirimbo nuko Kwise kuririmba nabi basi. Kuva nakabona umuntu aririmba nabi. Aririmba neza yavuye umugore wawe. ariko Imana ikunda ivyo nyene. Oya Imana igendera mu kacakari. Akajagari kiki isi yo yamaye iryoti. Rimeze gutyo rigiriye travail. Ngano rwanga. Mama ya Murundi. Gukwiranye nuko. Nasubiremo mu ntoki. Ndumva amashimwe. Wocu urujwajwajwanga. Wacha twangera gose. Imana irababona nta kibazo. Imana iraba umutima w'umuntu. Iraba umutima w'umuntu n'amajambo. Apana kuvuga ngo intuze taka. Umuntu aririmba n'ivyo biba biri mu mutima wiwe. Ijambo rimwe none hari ico ritwaye. Ijambo rimwe ku bakunzi ba rimwe ndakubaza ko abakunzi b'isi. Ijambo rimwe ku bakunzi ba Fire. Kifise inshuti y'Imana. Umutima garasa bakunzi. Ariko ikintu kinangaje mwana agomba asuke ngaha anya mu gakombe k'ubu bari bamuhaye. Akafite ijambo rimwe cyambere turamufasha. Ijambo rimwe cyashimiye kwa Moses Radio TV. Ushaka ijambo rimwe cyangwa ushaka gushirana? Uvuga ijambo rimwe. Reka ndakubwira ijambo rimwe. Avuga ijambo rimwe gusa ngo birakira. Abe yashonje fani. Byarangiye nshonje no kuri kwa mwanya mutoya vraiment ndashonje. Okay, so turabashimiye kuba mwadukurikiranye nimwumvirize ama joke turi muri famille murabizi imisi yose muri societe abantu bafise utuntu ba blaga na cyane ko ujye n'umuhererezi uyu ni Bushuri muri team yacu sorry Buheta donc turaryohe cyane ko mudushigikira tuko turabona support gusumba ko twara tubiteze hama kajambo kamwe nuko tubakunda Akakore Burundi ni bwiza raba hariya tubona Tanganyika hariya naho tukaraba umupira w'amaguru Akakore Burundi ni ngaho yicaye uri ku buriri hari uraba filime none ko kwari uje kwa cero twanga hagoze urabona ko umuntu yibungiye nzafite hari anya muri televiziyo muri televiziyo hama ukaca ni ikiganiro hari ukacura mu mupira w'amaguru hari ukaraba Tanganyika oya vraiment no Sheri kumeza akafraze k'igifaransa. Agafraze Kumeza ushaka mbugiki phrase y'igifaransa. Ivyo wari wavuze byose bisubire mu gifaransa. Byose? Sindavyibuka n'ivyo navuze. Wavuze turakwibutsa ntaco nta cyitwazo. Wavuga ati Burundi ni bwiza kandi cyane. C'est bon mon pays. Mon pays. Burundi il y a les lacs de Tanganyika. Chega ndabutse Bon, le lac Tanganyika, regardez ici, regardez la ballon. Les joueurs de ballon ici et regardez ici les télévisions, regardez Fanny la ville pour les télévisions. Tout le monde est Burundi, c'est beau. Le Burundi est bon vraiment. Organiser des mushinga. Ah, atuje bisabira igifaransa.
Bora tuko kare intuze wo sheri wo aravuga igituma ufana jewe n'igituma ufana habe ni mwabibandani nyine ko baciye babikwiye abantu mwe murakunda ariko tubatapfa oya duhamagaye nibyo kuza kumva mu tubiyana n'umwana wabana ngo kiri kwavuye biseme ka brother reka ne fande isaba twara abantu benshi bakunda gutakarira kugira muri kugira abantu benshi bakunda gutakarira abantu cyane ko abantu benshi bakunda baratuza Ndio niko nabemera ngo bakiyemera ni miyemerere baratuza imisuni mage murabona ibikorwa by'amazi akimyaka igera kuri atamusi mu muko atabaye igikorwa cyashya aringera izaratanga igikorwa cy'ibikozi abend wine n'uko bintu Pentport ababiraba mushaka barabiraba canke babirabe nta yindi shobora bafise ariko kugumana uwo mwete wo gukora imyaka 5 irenga imisi yose wamurekura igikorwa udahagarika Pentport amafaranga uronka Pentport ubushobozi ufise ndabizi yuko ukore filme wifunga umukanda ukareka gufungura umukanaka ukareka gutembera ahantu kanaka kugira ngo ushobore kuryohera abakunzi bawe nk'uko mwabifite abakunzi bacu rero nta wundi muntu n'umwe muri filme ndonda bikora abandi nivyo barakora akazi ariko hagagera igihe bakamara igihe batarekura rero ikindi kintu ca mbere n'abanyakazi n'abanyabikorwa n'abanyamwete ariko kandi ni n'abantu batahura ivyo turimo abantu batahura naco gituma ubona bumvikana burya ibarafa nabe nyene twumvikana bituma bumvikana amateka tuzoyagarukamwo kumenga urafise ibindi amateka agenda yagarukamwo abantu mudukurikirana murabizi hagati y'abantu babiri je burusaku je sindamandarurika hagati y'abantu babiri ivyo barakundana mugabo mu minsi yahera amateka tuzoyagarukamwo kera ijambo ry'Imana rivuga ngo kera nta kintu mwarimo ariko ukuntu mwabaye muri make mu minsi ya mbere abantu nta kintu bari barimo kera by'amateka n'abana babyiga mu ishuri byose niyo cyane twebwe turi muri bishaka rero ivyo turimo ubu ivyo muri kahise biravana n'igihe n'ibyatumye ariko nk'uko benshi babizi ijisho ni igiti nikikora mu jisho kabiri kandi kahise karatuma umuntu ushobora kubona neza ivyo kurajamo hari ikindi kintu incabwenge zirakizi utazi yuja ushobora kuzimira utazi yuri kurajya ntushobora kuzimira bisigure utazi yuja ntushobora kuzimira kubera ko iyo ugiye hose abariho ariko iyo uja urashobora kuzimira ariko utiyuje urashobora kuzimira kandi wazimira acazimura nicyo rero gituma ubona abantu bari kumwe rero incabwenge zirabizi ariko kandi urezi again kandi turagiye kubakunda again muri abantu bacu abasipota bacu so thank you gentega cyane wa musore ari single pro max I'm single boy Pro Max. Single Pro Max. Single Pro Max. Single yaya single. En fait, je ndi single exposa N. Ndi single kandi ndi single cyane. Yaya single. Kandi umuntu azongura mu busingo rero ndamabwira. Ni wowe nyene uri kurandaba. Kubona mwanya bizubizo cyahe. Aba ufise intuntu ubu ntibabutse. Niko ndamutse umusheri wanje ari karandaba. Sheri wanje uri kurandaba. Jewe ndacyari singo ndakurindiriye. Okay, nakaye kaja mutekere sheri wakarakura. Sheri wanje uri kurandaba kaja ndagutekere nuko ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane aho uri hose umenye yuko ndakurindiranye gishika. Oya ndiko mbwira umusheri wanje karandaba kuko umusheri wanje ari muri ariko arandaba. Nawenzi. Baby uri kurandaba. Nuko ndakunda cyane njumve neza ko ndakurindiriye aho uri hose aho gusa niwe ntebeje kugira ngo mbe muri ubu singo so
rero igihe nicagera tuzohura tuzovugana tuzohama. Okay, wewe tukoze muri Twafa ari kuri G5 Smith birashobora kuba worose umusheri mushasha akaba atakuza ariko akabaza urusura rwawe Imagine fiko okay urusura rubonye ni fiko genzi rone ama platform yose na guhera kuri TikTok, Facebook, Instagram anos ni fiko na Twitter na X. So uzocindondera hama twegere abafana yewe ofete akanonda kubera naraenda kora fitiro ushaka kuruhura ariko urakwiye kugura mikrofone guti uyu muhungu wagata mikrofone afise abantu mukunda G5 ni African TV abantu mukunda G5 muduterere mikrofone guti abirivye bata mikrofone afise aka wewe reka gucundenza amajambo nagira mvuge impamvu bakubwiye yuko $35. aya na $35 mukamuhagabira oya miliyoni ntawe noronka jewe kugura ko akantu kameze nk'impene n'intama kabisa ubwayo bw'intama ncenza kukagura miliyoni n'amurenge ugura inama novuga ngo intama yo kujyaho rugura akantu gasa n'intama ariko batakaye Jambo wacanga wumve oya sinofanye umuntu wanje turabaho kantu reka numamega niko ndazunguruka ngapapa niduda hasi reba umunsi umwe rero abera arasohokana agenda kugurira fangasi abere n'umuntu mubi we rero sishitse muhira ujya mwana wanje mbona menga arimo abandi bantu kubera funguse Narasikabarizwa ikintu cyose. Yaje kumayami wanze abeko namubwira mu buje baze ngijuka. Urumva yaje kumayami ngo papa ni tu urwa. Bisigura rero yuko abana utabaha yambi. Bisigura yuko abana atazi atabaha yambi. Oya abana atazi n'abayayambi. Be ibyo bintu sivyo uwo mutima ntawo ndakuzi. Yari umuruturu. None be utaba. Riga Franike zibazo byose bisho. Oya nasubira no kumva zibazo byose bisho. Oya ivyo wewe uwo muguza tu. None kugira nabona ko abantu bose bariko barasenga. Wandora kanda kuvugira. No kuvuga oya reka kujya ni turi kuganira. Kanyishurire. Lewa akiri urohe. Mwe nta nubwo mutamumva impamvu yabigize yabasigure yabwiye ati jewe ibyo bintu yabereye amaye sizi ibyari byo natashye mbega ibyacanganye none ni cafe nayo ngo byabaye muri make no musaza ni yabiri yayizanye no kuzamura nabakwabe ati kweta no musi no ataje atagushikagira ushinizi no musi oyo mukanya bibagira bose aribagira abana na fani bose oya nabibagira nabibagira abwiye ko arimo arumva ibizunguzungu nta bindi bintu numva ibizunguzungu ariko bose Nza kubyibagirwa ya mikoro yawe arayimanyu. Rwose abantu bari mu Kigali y'Igicukiro ahantu nayo ntuye rwose. Hari abantu bitwa basifa turabaramukije dinafiko. Hajya ni Nyamirambo. Hari Nyamirambo hari. Nyamiryose. Nyamirambo haraba Nyakicukiro haraba. Ku mirongo ine hose twari tuhari dinafiko kuko twaraciye rwose. Naho gisimenti. Kwirebero. No gisimenti yara. Hari umuntu yasumye. Gisimenti no gisimenti ni wati twana naho. Gisimenti nchina naho nzu. Koma. Ya gisimenti. Nta muntu nibaza atazi ku gisimenti. Wewe wari Nyabije turakubura. Wewe wari Nyabije turakubura. Naho gisimenti amajahese. Mu mujyi hagati oya hajya mu mujyi hagati hajya mu mujyi wana urenze hajya ku marangi mu mujyi barigibiki mu mujyi oga mu mujyi Apana mu murgi hano mu mujyi nivyo bikora mu mujyi umurgi ni nk'igihere nawe uri umuryi jo agisi no mujyi uri umuryi rero mbira rero umwanya uraheze reka dufate ifoto n'umwanya twakinze itara behanditsane yaheze yes turabakunda ariko fani message imwe ku bakunzi bawe message imwe ku bakunzi ba Twafa message imwe abakunzi biwe bose baramuramukije bariza kumuraba yabyara bazoza
bari muri kuza kumuraba ku message muri ku bakunzi banje no kubabwira ko ndabakunda dukundanye rubi dukundanye ururemereye turakundanye nje n'abakunzi banje hama nibutse abamama bibungenze ko ari kunywa amatagorira kugira bagire amagara meza n'ababebe babo badahaga babagurira amata yitwa gorake yo navuze ngo ngiki abamama bibungenze gorake wakoka mu isoko kandi abamama bibungenze banywe amata gorake n'ababebe banywe amata gorake kugira ngo bishyuhe kandi bihage neza abagabo muze muratugurira amata gorake oya ajana urega uri muri konti ne warayaguze yarayibungenze n'abibarutse none waratagase none ariko mvuga mfani yatagase yawe ho mfani yibungenze nje mba nibungenze wowe bugenze iki urumwe reka we yibungenga mu ndaranje nkibungenga mu mutwe abagabo tuba twibungenze hajya umudamu yibungenze uba wiyibungenze pourcentage nyiri gusumba undi n'uyu fani nivyo bashyigikiye warekana n'uwo cyane jewe arazisira kugira nazo mu kuvyuka uraza amashuti ujya mu nda wewe umbwirire urayigira no gucuma nawe cyuhindurire imvugo nucundura imvugo arayigira rero mwibuke ko ntegereza kuba uwa mbere muri irebe best influencer award kubera ko ntabaye uwa mbere namwe imyaka ingahe yose iheze ndi umukozi wanyu kandi ndabakora ibintu mukaryoherwa kandi noneho si umukinnyi wa filime wese aba ari n'umu influence oya ariko kamwe muje ndi umu influences ndabateramisha mu buryo butandukanye n'abatari muri filime je ndi umu content creator content what creator mama content